guhanahana ivyiyumviro no kwigira hamwe ingene abenegihugu boronswa ubuvuzi bwiza biciye ku bavuzi bafatikanije n'amashira hamwe yo kuvuzanya ariyo mituelle nico gikorwa cakoranije abavuzi bo mu buyobozi bw'ubuvuzi mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'amashira hamwe yo kuvuzanya akorera mu Burundi. Izo nyigisho ngo karakaryo ku bavuzi n'abaganga bo mu bitaro vyo mu gisagara ca Bujumbura ko kumenya ibijanye no gukinga no gutekaniriza kazoza nkuko bivugwa na muganga Edouard Nkurunziza akora mwishira hamwe Memisa. Mbero yaruko kubera ngaha mu gisagara ca Bujumbura hari amashirahamwe yo kuvuzanya aherekejwe n'ishira hamwe FVS Amade, abavuzi bashobore kumenya ko ayo mashirahamwe ngaha mu gisagara ariho, bamenye akamaro afitiye abenegihugu eka n'akamaro afitiye amavuriro, kugira ngo babandanye bafashanya na cane mu guhumiriza abenegihugu kwijukira ayo mashirahamwe ku neza yabo. Musanisoni Charlotte umuganga kuri centre de santé yo kumusaga yitavye ubwa mbere izo nyigisho ngo yahungukiye ibitari bike. Novuga ko nungutse ibintu byinshi kuko ntabwo narinzi ingene bigenda, ariko rero uyu munsi numvise igihe byatanguriye naho bigeze naho bizogera. Ubu numvise ko by'ukuri bageze ku rugero twovuga ko rushimishije, kuko hari nk'ikintu numvise ngo registre ngo rikirategurwa au niveau national, ni kuvuga ko umuntu wese azoba afise kuva ku mukene gushika ku mutunzi, umuntu wese azoba afise ukuntu azoja muri mituelle kugira dufashanye. Kubijanye no kuvuza abageze mu zabukuru mu gisagara ca Bujumbura, abasaza batishoboye bagera ku 489 nibo bavuzwa n'umugwi w'igihugu ujejwe gukingira no gutekaniriza abenegihugu nkuko bishikirizwa na Muyogoro Nininahazwe Fabrice aserukira uyo mugwi mu gisagara ca Bujumbura. Ico gikorwa cyo kuvura abasaza kirahari turagikora ngaha mu gisagara ca Bujumbura, tukaba tufise abasaza bantaho nikora gusumba abandi bashika 489 akaba ari bo tugezeko, ariko abasaza bose bari mu myaka 60 kuduga ntitubavuza bose ngo tubamare, ariko mu migambi ya leta irategekanya yuko izoshobora kuvuza abasaza bose bafise imyaka 60 kuduga bakenye gusumba abandi. Ni mu mugambi wa leta bikurategura muri kazoza. Mashira hamwe yo kuvuzanya barashima ingene igikorwa bakora cakigwa n'abenegihugu. Ivyo bikemezwa na Eric Ndayizeye umuhanuza ajejwe iterambere mu mashira hamwe yo kuvuzanya aherekezwa na FVS. Ibintu byo kuvuza abenegihugu baramaze kubimenyera, kuko bino bikorwa tubimazemo imyaka ishika 10. Kandi tukaba tubikorera mu ntara zishika 6 nkuko nabibabwiye, tukaba dufise ibitigiri tuvuza byababa ingo 4,450 nabo twokwita abo igiriye akamaro, no kuvuga les bénéficiaires dos baba barenga 12,000, no kuvuga baramaze kubimenyera nubwo hariho akagihaze ko abarundi bataravyijukira cyane. Mu vyokogwa muri kazoza ka hafi ayo mashira hamwe yo kuvuzanya akaba yasavye ko abaganga batitaho bikwiye abagwayi bakoresha mituelle ko bohindura ingendo hatibagiwe gukora neza hagati y'izo mpande zibiri, harimo kubategurira amafaktire hakiri kare.